Umukenyezi ni inkingi y'umuryango. Muvyeyi ndagushemeze uri inkingi y'umuryango. Umukenyezi arafise uruhara mu iterambere ry'igihugu. Uri inkingi y'Uburundi. Kurikiranira ikiganiro ibanga ry'umukenyezi imisi yose kuwa mbere igihe cy'isaha 2 z'ijoro. Reka nkuyage muvyeyi wewe wanyibarutse. Ikiganiro mugitegurirwa kandi mukagishikirizwa no mu Gwiremesha. Wezi 3 akaburungu remesha akaburungu net. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 22 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2025. Ndabaramukije ndabahani kaze muri kino kiganiro ibanga ry'umukenyezi mutegurirwa mugashikirizwa na Remesha Magazine. Muriko murakurikirana Remesha Magazine. Mu Kirundi umukenyezi afise agaciro gakomeye cyane mu muryango no mu rugo. Hampande yo kwitwa umufasha niwe ahanini agaragaza ishusho y'umuryango mu gihe tuzi ko ari we inarugo, niwe araba ivy'urugo akabiha agaciro. Niyo mpamvu bavuga ko umukenyezi ari mutima w'urugo. Iri jambo rifise insiguro yimbitse. Umutima ni utuma umubiri ubaho neza mu gupompa amaraso awutemberamwo ukagira ubuzima. Nuko rero umugore afatwa nk'umutima w'urugo kuko ari we aha urugo ubuzima, agakomeza urukundo n'ubumwe ndetse akarufasha kugira umurongo. Niwe atuma urugo ruba ahantu hizewe, hakirirwa abashitsi, hakarererwa abana kandi hakaboneka ituze n'ihumure. Muri kino kiganiro cacu cuno munsi turaganira n'umufasoni benshi tumenyereye cyane mu biganiro vy'ingo. Numumenyesha makuru wa kera mu kiganiro Yaga Twubake, ankundiye yo bidondora. Ndabaramukije mufasoni Kagayo. Ndabaramukije, izina ryanje ni Gloriose Kagayo, benshi bangita mama Gloriose Kagayo. Abandi barampa izina ry'umushumba Pastor Gloriose Kagayo. Peri yanje canke umuhamagaro wanje ni mu ngo n'imiryango. Mfise igikorwa Imana yampaye, ndagikorera muri ministère familial yitwa Femme Cœur de la Famille. Mba muri Canada niyo nkorera ivyo bikorwa, ariko turagenda Imana iratwugururira tukagenda mu bihugu bitandukanye kuvuga les piliers z'urugo, ishiga rya mbere canke inkingi ya mbere ni Imana, n'ijambo ry'Imana. Rero ndashimiye mwebwe mwanyumvira mukantumira kugira ngo tuganire, nuko murakoze. Iyi muriko murumviriza ni Remesha Magazine. Uno munsi nashaka tugaruke ku mazina bita umukenyezi, ariko cyane cyane ngo umukenyezi ni mutima w'urugo. Bega gisigura iki? Niki cyatumye umukenyezi bamwitirira umutima w'urugo? Jewe iri zina novuga ngo Imana yarayingishije ko ibintu byinshi gushika naho ibikorwa by'Imana aho ndabikorera, kuko mfise ico no kwita ministère familial, nise ngo Femme Cœur de la Famille. Rero si ibintu navyuse ntuntumukana, ariko hari igihe nafashe nihweza umukenyezi mpereye aho mvuka, nkaraba mama yamvyaye, nkaraba abandi bagore twabana, nanje uko ngenda nkura ngira utubazo ngo mbega jewe igicapo ciza nzo nkwiye kugendera ko nk'umukobwa azokura akaba umugore n'ikihe. Muri vyose ndavye n'ivyo novuga Imana yanyigishije, nasanze umugore ari umutima w'urugo. Umutima ico umaze ku mubiri w'umwana w'umuntu kuva Imana ikimutereka mw'isi akabaho,
icyo umutima we umaze mu mubiri. Ndabashimiye ko ari wo ukwira mwanyizeye mukantumira, nizere ko ivyiyumviro twashikirije hari imitima bizosana, hari imitima bizubaka, hanyuma ni mwasubira kuntumira mfise akanya nzobitaba. Murakoze, Imana ibahezagire. Baravuga na zirya za AVC ni indwara bifashe ku mutima. Rero umutima ni ukuri novuga ngo c'est le moteur, ni moteri ituma ubuzima bw'umuntu bugenda neza. Urwaye umutima n'ubuzima bw'umuntu buba bubangamiwe. Ivyo bike gusa birashobora kuvuga ngo none umugore, umutima, umuryango, urugo no kuvuga iki. Umuntu aravye kuva mu ntango, Imana iyo nyene niyo yabonye ko umugabo yari ihejeje kwambika umubiri, ikamuhumekeramwo impwemu yayo, akagira ubugingo, agatangura kuba muri Edeni yarahejeje kumushiramwo, akaheza kwita amazina ibikoko vyose vyaremwe ari Imana iriko iramugira ko iyo test akabishobora. Hanyuma Imana igacibona wa muntu rero arabuze umuntu basa muri ivyo ahejeje kwita amazina. Imana yo nyene niyo yavuze ngo ni vyiza ko turema tumuha umufasha bakwiranye. Uwo niwe ndiko ndavuga, niwe mukenyezi. Rero amaze kubaho uwo mukenyezi, Adamu ngo akikangura uko ijambo ry'Imana ritubwira. Imana yamuremye umugore, ntiyamukuye mu kagufa ko mu kirenge. Navyo bifite insobanuro ku mukenyezi no ku mugabo ico akwiye gutahura. Kandi ntiyamuremye akuye akagufa mu mutwe, ariko ngo yagakuye mu rubavu. Rero bisobanura ngo uwo mugore nakandi ikintu gihambaye ku mugabo wiwe. N'ikimenyamenya ngo umugabo yikanguye yivuga amazina ngo aka nakara ko mu mara yanje. Hanyuma bakavuga ngo uyu azitwa umugore, kandi ngo nico gituma umugabo azosiga se na nyina ngo akaja kwifatanya n'umugore wiwe bakabana akaramata. Ni ukuvuga ntihakiri umubiri w'umugore, ntihakiri umubiri w'umugabo, ariko habaye umubiri umwe. Ni ukuvuga ngo hari ibintu abantu tutatahuye mu byo Imana yagomvye, ari naco gituma wambajije n'ibibazo biri aho biri munsi nza kwishura. Ariko nari nshatse kuvuga ngo umutima, umugore kabisa ariko aranyumva, hari no kumbure n'ababitahura n'ababigenderamwo bakabibamwo. Umugore yaje mu buzima bw'umugabo ari Imana ibonye ko bidakunda ku mugabo yo kwibana wenyene. Ni ukuvuga ni inkoramutima. Rero kuvuga ngo umugore ni bamwita amazina menshi nk'uko babivuze, baramwita na rugo, baramwita hariho n'abagabo batahuye amwita umwamikazi wiwe n'amazina menshi, umunyarugo, umukenyezi, umugore n'ayandi mazina bagenda bamwita. ariko iri zina ry'umutima w'urugo ni izina rikomeye cyane, femme cœur de la famille. Turavye n'ivy'umugore amaze gushika mu rugo, ndiko ndavuga umugore muzima amaze gushika mu rugo, asanga inzu by'ukuri, ego umugabo yarubatse canke arapanze, ariko hari ibindi umugore atabonetse, inzu ntiba nziza, inzu ntishariza. Aramenya ikintu cyose gikenewe, ndiko mvuga umugore muzima, aramenya ikintu cyose gikenewe,
arabona ati iyi nzu kugira ibe nziza ibi twobishyira aha hariho bitariho, ijisho ryiwe rikabona n'ingoga kurusha umugore bavuga ko ari umuntu araba akabona amadetaye mato n'utuntu twose umugabo atashoboye kubona. Umugabo yiguriye yaronse inzu kumbura n'icyo gitanda akakirondera, akarondera isafuriya imwe ko azi ko azofungura, n'ibindi intebe imwe wewe ntibaza ko hariho abashitsi. Hari ibintu abona ngo ibi birakwiye, ariko umugore akabona ati oya, ubuzima ntibushoboka dufise ibi byonyene. Kandi akarero gato cyane biboneka ngo ibintu kugira bigende neza mu muryango hakenewe ijisho ry'umugore, hakenewe ijisho naryo murumva ni wa mutima uri kurako uratuma ijisho rishobora kubona. Ni umutima w'urugo, kuko iyo ari umugore muzima yatunganije ibyo mu rugo, aho ndiko ndavuga urugo rwakize umuryango, hariho abana, hariho aba mu rugo, hariho imiryango bavukamo, ni byinshi. Iyo tuvuze umuryango byinjiramo umugore, byose aramenya ibikwiye, aramenya gutunganya ibi, aramubwira umugabo ati mutware wanje ibi kugira bigende gutya bigende gutya. Burya umugabo yiviriye ku kazi yiruhiye agashika mu rugo aryoherwa ari uko aciye shikira mu ntebe, umugore yamuteguriye akicara akaruhuka, aramwizera aramenya ati yanteguriye aho nza kuryama, aramwizera mu byo amugaburiye, ntaza kubanza gupima ngo arabe ko atasumuye yashizemwo, nyene amuha ubuzima bwiza bwo kubaho. Ndiko mvuga umugore muzima rero niwe araba abana, akamenya umwana. Umugore n'umwana iyo yagize akantu katameze neza, umugore muzima niwe atangura kubibona, kuko mu kirundi bavuga ngo umwana ni nyina, bidasobanurwa ngo nase ngo ntabwo afise uruhara runini ku mwana wiwe, ariko umwana ni nyina. Je haraho nibaza nti n'igihe yari amufise mu nda amezi 9 yose Imana iri kwiramuremeramwo, hari ukuntu Imana iri kwaragira umugore agakunda umwana wiwe cyane. Umwana agize ibibazo itira araheba, haraho umugabo wewe vyanka karyama, ariko umugore ntibikunde. Uwo n'umugore muzima ndiko ndavuga. Rero umugore ndiko ndavuga byo mu nzu, mu bana, n'umugabo akamuraba, akamenya ingene yambaye, akamenya ati yaho nta gifungo kiri kuraba neza, hari ahantu utikwi, abona vyose. Haba no mu nama umugore muzima agira inama nziza umugabo wiwe. Urumva umugore akenewe hose, iyo abashitsi baje niwe atangura kumenya ingene abakira. Umugore muzima, mutima w'urugo, arazi ko abashitsi nibaza aza kumenya guha agaciro umugabo wiwe, arazi ko aza kumenya ikibanza cy'abana, arazi ko ataza kubajana hariya mu mpete ngo nimugende, arazi kuganiriza abana. Nyimba ari intebe nke bafise mu nzu, arababwira neza ati rero reka ndabaha ikintu abashitsi bagira baze, muce mwiyegeranya neza kugira turankaho tubicarika. Umugore mukenyezi muzima, umutima w'urugo, vyose arabitunganye. Niyo hageze mu miryango haba kwa sebukwe, kwa nabukwe, kuri baramuna baramukazi, n'izindi nshuti n'abagenzi, vyose aramenya nabipanga, kuko mu mutima hiwe Imana yarahateguye ko ari we byose abwirizwa kubitunganya. Sinoheza gusigura umugore umutima w'urugo, ariko umugabo aronse umugore nk'uwo abahiriwe. Kandi uwo mugore mwiza Bibiliya irambwira, kuko jewe niyo nubakiye ko nubakiye ku Mana, Bibiliya imbwira ngo umugore mwiza umugabo amuhabwa n'Imana, ni ingabire ivuye mu ijuru. Bisobanurwa rero ngo uwo mugore az'umutima w'urugo ni ingabire Imana ibitanze. Rero reka ngeze aho sinobiheza, ariko mumenye ngo kuba umugore
mutima w'urugo ni Imana yaremye umugore ameze gutyo, kandi n'umugore w'umutima w'urugo abwirizwa kumenya isoko yavuyemo akomokako, kuko niyidetasha akitandukanya naryo ntibizokunda kwaba umugore umutima w'urugo. Umugore umutima w'urugo rero yubakisha urugo amaboko yiwe, ubu rero niwe mutima w'urugo. Mu majambo make ndagejeje aho, ariko ni ikintu umuntu yovuga amasaha ntahetse. Murakoze. turavye kera uko mu kibano vyari vyifashe tukaraba n'ubu uko bimeze hajemwo iterambere, bega vyoba bigikurikizwa ko umugabo afata umupfasoni wiwe nk'umutima w'urugo nawe agafatwa nk'umutwe w'urugo? Ico kibazo kirakomeye cyane, ariko nagira ngo ntangure mvuge ngo umugabo wa kera n'umugore wa kera hamwe n'umugore w'ubu n'umugabo w'ubu, ikiza gituma ibintu ibi n'ibindi bihinduka kuko umwe wese afata uwundi, n'ibintu bifatiye ko abantu bibagira ko Imana yaremye umugabo ikamuha umukunzi wa mbere, ikintu ciza cyane umuntu akunda. Iyo Mana yo ntiyigera ihindurwa n'ibihe. Twebwe rero abantu kubera duhindurwa n'ibihe, ni ukuvuga ngo yaba twaguma ku isoko, yaba umugabo yamenya ati uyu mugore si uwo natoye mw'ibarabara, si uwo napfuye kuronka namuronsa ngoye, ndiko ndavuga kubitonze bakabaza umutima, bagasenga, bakubaha, bakarindira, ntibahutagize ibintu, nibo ndiko ndavuga ngo uwo mugore ntibamuronse byoroshe. Rero igituma ibintu bitakiri uko, ko umugabo ashaka ko bamwita umutwe, kandi koko ni Imana yatanguye kuvuga ko ari we mutwe w'urugo. Ariko kandi kugira ngo avyitwe n'Imana yo nyene hari ivyo yamubwiye ajejwe mu rugo rwiwe, ajejwe kurondera, ajejwe gutunganya, ajejwe kwitaho. Ivyo ni umutwe ubikora. Rero iyo habaye gucurama kw'ibintu, ndiko ndavuga muri iki gihe c'amajambere, ugasanga hariho abagabo bademisiyonye, bahebeye urugo abagore, umugore agacika agore gabo, akarondera gutunga umuryango, akarondera icotunga umuryango, kandi akagaruka no muhira gutunganya ivy'urugo. Biragoye muri ico gihe ko umugore asanzwe ntivyomworohera kwita umugabo we ngo ni umutwe. Ariko sindiko ndabwira abagore ngo iyo umugabo vyamugoye ngo muce muhindura, ngo mubone ngo ko ari je ndabikora vyose ntaco akimaze. Hari ikintu citwa ubwenge Imana iha abantu bayubaha. Rero navuze nishyuye gatoyi igituma bitakimeze uko vyari bimeze kera. Na kera si ukuvuga ngo abagabo bose bari abantu barangura neza ivyo bajejwe vyose, gusa hari ikintu c'imico, la culture yatuma aba n'abandi bavugirwa n'umuco. Umugabo akitwa imfizi, kandi imfizi itimigwa. Ivyo rero banyokuru bagaca baca bugufi nk'abajakazi, sibyo? Bakavyemera uko. Hakaba n'uducamugani bacira umwana w'umukobwa, mwana ni byakugora niko zubakwa. Hanyuma ivyo vyose, iyo mico, iyo migenzo,
bigafata umuntu bigatuma mu rugo rwiwe umwe yibagira kuba umugabo mu mutwe w'urugo, ariko uwundi kubera bamuburiye ati uzoza urasuka amazi mu kanwa ntuyakureyo umugabo atashe yivuga amazina, aho rero n'umugabo yaba yatunyoye uzuca usuka amazi mu kanwa ntuyamire. Urumva n'ivyo vyatuma kera ari uko vyari bimeze. Ariko rero nk'uko bivuze muri iki kibazo amajambere ahaziye ni ukuvuga ngo yaba umwana w'umuhungu yaba umwana w'umukobwa baca baja mu mashure harugurura umutwe harugurura umutwe n'umukobwa urabona ati mbega ndazi ubwenge nk'ubw'umuhungu, mbega ndashobora no kumurusha amanota mu ishure, mbega ndashobora no kuronka akazi keza karusha umugabo umuhungu. Ivyo rero bica biza bamwe batagira ubwenge bw'Imana bakagumuka, hama bihuye n'umugabo rero ataramenya ko yagizwe umutwe. Hariho abahunga batinya ati uwo mugore w'umuminisitiri, uwo mugore azi kubaka umu engineer nkanje, uwo mugore yaminuje eka data wanje sinomuta mu nda nsa. Ugasanga rero aba n'abandi baba abagabo baba abagore umwe aribagiye inshingano ziwe, aribagiye ngo Imana aho yamurema yamuvuze ngo uri umutwe, hariho ivyo uzokora kugira ugume uri umutwe. N'umugore akibagira ko yaremwe nk'umufasha, umugore yaremwe kubera umugabo. Na ijambo ry'Imana ntiryigira rinyiganyiga, ntirihindurwa n'ibihe, riratubwira umugore w'ubwenge. Umugore w'ubwenge si ukuvuga ngo umugore yize cyangwa atize, yaba umugore atize yaba umugore yize, kuko n'iki gihe si ukuvuga ngo nuko amajambere yaje ngo bose bashiye baherera mu ishuri bakaminuza. Umugore w'ubwenge amenya ko ari umufasha kandi akamenya ikibanza aho umutware wiwe. Rero ntibikimeze kimwe, ariko kandi na kera hari amakosa, hari imico ituma umugabo umenga bamugize yitwa Imana ya kabiri, agakubita umugore akamukura amenyo. Umugore kubera akija kubaka banakuru banasenge bande mwana wanje mu rugo nuko bigenda. Umugabo niyarenga ibigo nuko nyene imfizi ntiyimigwa, nyene bakaja mu buzima bw'ivyaha. Umugore kubaka atari umugore afise umunezero, mugabo akavuga ati bambwiye. Rero ubu ibintu byarahindutse kubera bose barajijuse, bariga, baramenya amadroit, baramenya amadroit, ariko benshi rero bibagira amadevoir. Rero ni vyiza ko ahantu honyene umugabo n'umugore badashobora guhindurwa n'ibihe ni mu Mana. Imana irigisha umugabo ngo nico gituma umugabo ngo azoheba se na nyina kugira uhebe iwanyu ngo wifatanya karamata n'umuntu, nuko ari gikorwa Imana yakoze, nuko Imana yaguhaye uwo mwifatanya nawe. Ntavyo guharuruka rero, ntavyo kuja kuraba umurazi uraba ibubamfu canke ibumoso, uraba ahantu bwasi bwa naka buremvye. Mbega wowe ninde yoba yakuje kugira ubwo bwasi nawe ubuvomere, nawe ububagarire? Aho nshatse kuvuga ivyo kurenga ibigo. Umugabo rero ajejwe kuraba neza urugo rwiwe. Iyo yarutaye biragoye ko wa mugore nawe bimworohera kugira ngo aheze amwite ngo mutware wanje. Rero ni namagiriranire. Umugabo azokwitwa facilement umutware kubera yemeye guha ikibanza agaciro umugore wiwe, akamukunda. Umugore nawe aronse urukundo atanga icubahiro. Reka nibaza ko nogezaho nkuko navuze ku kibazo ca mbere mwambajije, biragutse cyane ntawe ushobora kubiheza, ariko nibaza ko natanze inyishu. Murakoze. Mufasoni Kagayo, niki mwovuga ku guhohoterwa kw'abakenyezi mu miryango yabo, aho ubona umugabo atashe atigera aha agaciro ivy'umukenyezi vyose yoba yakoze? Ico kibazo rero kukimbaza nanje ndi umukenyezi, icambere cyo novuga nuko ivyo bintu yego birahari,
birahari kuko hariho abagabo bamwe bamwe, si bose, batatahuye na gato ijambo ryo kwitwa umugabo ico ari cyo, ijambo ryo kwitwa serugo ico ari cyo. Umugabo rero, umuntu w'igitsina gabo yagiye kubaka ataronse ubumenyi bukwiye, kandi akaba adaha ikibanza mu buzima bwiwe Imana, uwo iyo yumvise ngo harageze ko ndongora, akarondera umugore atabajije Imana, atabajije umutima, juste akamenya ati nkeneye umugore, agaheza akamuzana mu rugo, nkeneye umugore azomvyarira, nkeneye umugore azondabira urugo, nkeneye umugore azonderera abana, ibintu vya gutyo. Iyo utarondeye umugore muzubakana, umugore azomfasha, kuko umugore we ni umufasha. Iyo utazi igituma urongoye, iyo utazi agaciro k'umugore, abagabo batari bake barazi agaciro k'umugore. Iyo nawe muri kameremere kawe ugumanye ka gatima ko kumva ngo umugore n'umujakazi wawe ni nk'umuyaya, ukaza widoraguza, ntumenye ko hari vyamuruhije muri urwo rugo rwawe, ubwa mbere umugabo ameze gutyo, umugabo ameze gutyo, nukuri nta cubahiro aho umugore wiwe, amufise gusa nk'igikoresho. Ariko abo bagabo bameze gutyo rero, navuga ngo nukuri si abagabo bifuzwa. Nta mugore yifuza umugabo ameze gutyo, atazi icatumye azana umwana w'abandi ngo amushire mu rugo. Rero abo bagabo rero nkuko nakubwiye bariho, bagirira nabi abagore babo, umugore agapfana intuntu. Ubuhoho urumva umugore iyo afise iyo agenda acamuta akigira, aho rero urumva agiye, abana nimba baravyaranye, abana nibo baguye mu mporero, abana nibo biciye kazoza, kuko umwana w'ubwa mbere azokura agira ati papa na mama vyarabananiye kubaka, papa yari igikoko. Umuhungu agahava agira ati mbega none nanje narongora. Ni kurya nyene bafata abagore, yarabonye nyina akubitwa, yarabonye nyina afatwa nabi, yarabonye nyina atambikwa, yarabonye nyina acibwa amate mu maso. Rero kubw'ivyo vraiment tuvuga ngo abagabo bene abo nukuri Imana ibafashe habe guhinduka. Nuko wambajije ku bagabo gusa, ariko hari n'abagore batari abagororotsi, hariho n'abagore habaye kuba bafise umugabo w'ikigaba. Burya Imana irahindura. Umugore w'umusenzi, umugore yubaha Imana, umugore yihangana, burya nawe arashobora gukunda uwo mugabo, akamusengera Imana, akamwihanganira mu bishoboka. Iyo atari umugabo amena amaso umuntu, akura amenyo umuntu. Iyo ari umugabo hariho amakosa akora, mugabo atari ivyo kuvuga ngo urabona ko umunsi umwe yogutema, urabona ko umunsi umwe yo kugira nabi ugakomereka. Hariho ukuntu umugore w'ubwenge ashobora kumusengera, ashobora kumwamira imbuto, kumwamira ivyamwa, ugasanga canke hakaba n'abantu, hariho abantu bafise ubwenge bwo guhanura, bashobora kuba barabonye amakosa abagabo nk'abo bakora, bakabahanura. Ugasanga umuntu ataciye atabwa n'umugore kubera ameze uko, yaronse amaboko meza, yaronse amajambo meza, nawe akikubita agashi akabona ko yagize amakosa. Ivyo navyo bibaho. Rero ico novuga nuko abo bagabo bariho, ariko sinovuga ngo umugore ngo naca batagende, ariko mvuze ngo birashoboka ko hariho muri abo bagabo b'ibigaba hariho abashobora guhinduka iyo bahuye n'umugore yaje kubaka, umugore w'ikigongo, umugore azi imbaraga Imana yamuhaye muri we, umugore azi kwihangana. Rero nivyo bike novuga. Ego
umugabo nk'uwo aragayitse. Umugabo nk'uwo ntabwo ari n'umugabo ko aba ari kwatukisha abandi bagabo, ariko icyo nobwira ngo nahindukire, asaba Imana guhinduka, asaba imbabazi umugore n'abana, hanyuma agire akigoro hamwe no gusenga Imana irashaka kumuhindura ako gakoko kaba muri we ko gushaka kurya umutima umugore. Buri gihe ari umutima umugore n'abana nuko nyene bashaka mu mpore ko murazi ko umwana ni nyina, n'abana n'abari ngaho bose bagira agahinda n'umubabaro. Mbere n'abavyeyi babavyaye iyo bumvise uwo muhungu wabo yariye umutima umwana wabo cyangwa umukazana, baramaramara kandi bakagira agahinda. Rero abagabo nk'abo ni ukuvuga ntibonona umuryango gusa, ariko bonona na community babamwo, bonona ahantu baba, bonona igihugu. Bakwiye guhindukira rero kugira ngo agakoko kaba muri bo kavemwo. Imana irashoboye, iyo umuntu yitahuye agasenga Imana irashaka kumuhindura. Mu gusozera mufasoni, mwoduha ishusho y'uko mwebwe mubona urugo rwiza rwifashe gute, amakimbirane ko atigera abura, mbega yotorerwa umuti gute atawutaye agashavu kuri mugenzi we? Aka kambere, ishusho yuko mwebwe mubona urugo rwiza ingene rwifashe. Urugo rwiza ni urugo Imana ihabwa ikibanza ca mbere, kuko abantu muri rusange turi babi, dufise kamere mbi, turikunda guca bugufi biba kure y'umwana w'umuntu asanzwe, kubesha biranyaruka mu kanwa. Rero muri rusange turi babi abantu. Rero urwo rugo rwiza ntibikunda ko urugo ruba rwiza abantu badahaye ikibanza Imana. Ni ukuvuga umugabo yubaha Imana n'umugore yubaha Imana. Aho rero iyo ndiko ndavuga ivyo, mutandukanye n'ikintu cyitwa amadini. Iyo ndiko ndavuga ivyo, mvuga ubucuti umuntu vy'ukuri agendana n'Imana, yaba umugabo yaba umugore, uwo yahinduwe n'Imana, kameremere kiwe akakabamba misi yose. Uwo rero arashobora kugira urugo rwiza. Umugabo ashatahura ati jewe mission Imana yampaye, n'uyu mufasha mwiza yampaye, nzomukunda iminsi yanje yose yo kubaho. Niko ijambo ry'Imana rimbwira, nzomukunda nk'uko uwancunguye akunda ishengero. Gukunda rero umugore bifise ikiguzi, ni ivya minsi yose, sivyo kuvuga ngo none mu mwaka uheze ntuzi ko nakugiriye gutya, ntobonye ko ndagukunda. Hari abandi bavuga ngo none nari kugutwara, nari kugukwa ntagukunze. Oya, sivyo. Rero urugo rw'abantu rwiza ni urwo rugo rurimwo umugabo yubaha Imana n'umugore yubaha Imana. Rero ni umugore atahura kuva aciyemeza ati wa mugabo ndakwemeye, wa mugabo ndeheje, wa musore ndeheje, ndakwemeye ko tubana. Kuva ico gihe rero batanguye kubana, abaza ati ubu nahora ndi kwa data na mama canke narezwe n'abandi mu gihe abavyeyi batekera, ariko uno munsi ntanguye kubaka. Acamenya ngo kuva uyu munsi nzubaha uyu muntu andeheje, nzomwubaha. Kumukunda ni bisanzwe twebwe abagore. Gukunda n'ijambo ry'Imana rivuga Eva yamaze gucumura, mu vy'Imana yamubwiye ngo uzokwamana igisharara c'umugabo wawe. Ni ukuvuga ngo igisharara, ni ukuvuga ngo urukundo mu mugore ruriho rwo gukunda umugabo wiwe, ariko kubaha umugore atagira Imana, umugore adapfa ku munsi kuri kameremere kiwe, vyomugora kubaha umugabo wiwe, vyomugora kuko babanye
bubakanye atangura kubona intege nke ziwe, atangura kubona vya bintu vyinshi umugabo yategereje gutunganya. Hariho vyinshi umugabo adashoboye, mbere vyinshi nawe agahava yibagira ati ndumufasha ibyo adashoboye, mbwirizwa kumufasha kugira ngo tubishobore. Rero urugo rwiza ni urugo rurimwo Imana, kuko ahandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo abubaka batubakiye ku mushinge ku ijambo ry'Imana bubakiye ku musenyi. Umusenyi rero murazi y'igihuhusi kije atari ku rutare wubatse inzu yawe utayihe fondation ikomeye, igihuhusi kije ibintu biratemba bikononekara. Rero nuko numva no kugira ngo urugo rwiza, ego novuga urugo rwiza nubwo nyene umugabo ari responsable, ataha mu rugo rwe yubahirije umugore wiwe, yubahiriza umuryango we mu gihe Imana yamuhaye umuryango, anezerewe, aruhishwa kandi akanezerwa no kumva ibyo ariko arakora byose abikorera umuryango, n'umugore akanezererwa umugabo kandi akumva ko anezererewe no kuzoguma amwubaha kandi amwubahiriza. N'urugo Imana yabahaye n'abana, rero n'urugo rutunganye, n'urugo rutari mw'induru. Ariko mwumvise ngo kameremere y'abantu nimbi, ariko iyo twihaye Imana iraduhindura. Yaba umugabo akubaho akakunda umugore we, yego no kumwubaha barubahana bose. Nuko numva urwo rugo ni umugabo amenya inshingano ziwe, ntazite ngo agende hanze aturugo. N'umugabo azi kugisha inama umugore, bakaganira, ntafate amadecision ingingo wenyene, kuko n'abagabo nk'abo bariho kandi bicaye babaza umugore utamugishije inama kandi ari umufasha wawe. N'abagabo bazi iyo ingorane ziteye ko badaca. Hariho abagabo iyo bagize ingorane nyinshi bumva umenga bohunga urugo rwabo. N'abagabo barindira mu rugo rwabo bakihanganira ibigeragezo bigenda bihaca. N'umugore nuko nyene, n'umugore yamaze kumenya ko mu rugo araje gukenyera zigume, akorere urugo rwiwe, yubaha umugabo, akunde abiwabo n'umugabo. Nubwo baba badakunditse, umugore akagira ubwenge kugira ngo abere umugisha umuryango wose. N'umugore azi kwihangana no mu gihe ibyo yifuza atabironse kubw'imvo izi n'izindi, akaguma yubaha umugabo no mu gihe umugabo byamugoye akaja mu ntege nke. Urwo rugo ruba ruryoshe. Urwo rugo nabo hanze baragwubaha. Urwo rugo nabo vyagoye baraza kubagisha inama, bakavuga ati turabona ko mwebwe niyo ibintu vyagoranye mudaca mumena ibanga, turaje muduha ubufasha. Rero nuko numva urwo rugo ruba rumeze, ruba rwifashe. Nakubwiye ko inyishu ni birebire ntitwobiheza, umuntu yotaja mu madetail, ariko muri make nuko nokubwira. Amakimbirane umwe ko atabura, ntazigera abura tanke tukiri ngaha mu mubiri, twambaye umubiri tutaraja mu ijuru. Hazokwama hariho ibintu mutabona kumwe, kandi umugabo n'umugore ntibabona ibintu kumwe. Kandi nta mugore yokwibaza ngo jewe umugabo wanje nzomuhindura. Servo y'umugabo, ubwonko bw'umugabo buranyuranye cyane n'ubwonko bw'umugore. Ivyo rero bose, yaba umugabo yaba umugore, babwiza kubimenya. Umugabo avuze ikintu, avuze nka A, umugore akumva B, abitahure ko ni muri ubwo butandukane bwabo ahubwo bashobora kuzuzanya. Hari abagore twaganiriye baravuga ati kera ntaratahura igituma umugabo wanje tutabona kumwe, tumenga turiko turaraba umwe araba hariya uwundi hari, ati byarantuntuza nari naratuntuye, atari ko mu nyuma nca nsanga ahubwo ubutandukane bwacu buratwubakira. Akarorero ni nk'aho umugabo ashaka kuvuga ati madamu, urabona ko tumaze kuronka umutahe, reka rero tubanze tugure umuduga. Umugore nawe atoya ahubwo twubaka inzu, ugasanga ico kintu baragihaririye. Ariko ubwo butandukane bwabo, hamwe umwe wese kina uruhara rwiwe, uwo mugabo akamenya ati ndi umutwe, uriya mugore nawe akazirikana ko umugabo ari umutwe ariko nawe ari umufasha. N'umugabo akamenya ati uyu mugore ni umufasha wanje. Hamwe no kugira ubwenge muri communication. Aho rero ni hamwe haje amakimbirane, communication. Umugabo n'umugore akamenya ati umugabo wanje ibi bintu turiko turabihuza, rero ko mutari ko murabihuza,
hagarika impari, banza uhagarike, urindire ahubwo muhana akaruhuko, mwumvirizanye. Ni vyiza gusuka amazi mu kanwa iyo mugenzi abona ko yashavuye atariko aragutahura, kuko niwongera ko amajambo umuhaririza ati suku siko wabigenza, wagize gutya, nejo narakubwiye ntiwumvise, warabonye ivyaciye bishika. Oya, mu makimbirane, mu kutumvikana, umuntu wese akwiye kuvuga ati reka numvirize uwo mufasha wanje, reka numvirize uwo mutware, mugahana amajambo buhoro buhoro, kandi hakaba umwe muri mwebwe azi guhebera uwundi. Sinokwama mvuga ngo abagore ko yarabafasha ngo bazokwama bahebera abagabo, nubwo umugore w'ubwenge atanga ivyimviro vyiwe mu bwitonzi kugira ngo azatebe hamwe no gusenga Imana, umugabo arashobora kumva ati aha uyu mugore nivyo, elle a raison, ibintu ambwiye. Ariko kandi n'umugore ariko arabibwira umugabo, ntagombe kumwereka ko amurushije ubwenge, amenye ati ndumufasha. Rero biva mu kiyago, biva mu guheberanira, biva mu kurindirana, ntihagire ikintu bakora muri precipitation umwe ngo agikunda atagikora. Ayo makimbirane rero ni vyinshi umugabo n'umugore bakwiye gukora kugira ngo bagende baheberanira, ntihagire uwibaza ngo jewe ndi mwiza ndagororotse, jewe ndabizi nije nama ibiyo mvuze nije yamasanga ko ari je ndamusinda mu vyiyumviro. Oya, umwe amenye ati jewe ndi jenyene ibintu bikora nabi, ariko mfise uwundi turi kumwe, ubu nyene tuje inama, uru rubavu rwanje turaje inama tugashika ku kintu kizima. N'ikimenyamenya nuko hariho abantu badasa na gato, ariko bishobora gukunda ko babana amahoro. Suko biba vyoroshe, ariko hariho uvuga ati reka jewe kugira ngo sintere urwamo, kugira ngo sintere ko uyu muntu hava agenda hanze kononekarirayo, reka ndamuhebere. Ariko ivyo rero ni ya Mana nababwira, umuntu afise Imana muri umuntu yahinduwe n'Imana yubaka urugo rwiwe. Rero mpeze mvuga ngo Bibiliya iravuga ngo umugore w'ubwenge ngo yubakisha urugo rwiwe amaboko yiwe, ngo kandi no mu kurusambura nayo amaboko arusambura. Rero muri ubu buzima bw'urugo ndagomba gusubira kubwira umugore mutima w'urugo ngo no mu gihe c'amakimbirane amenya ati ndafise uko no kwiyorosha mu kuvuga, ndafise uko no muhebera, ndafise uko no hora nari mfise ivyo mvuga, ndafise uko no musaba imbabazi kandi ari we yangiriye gutya, kugira ngo urugo rugende amahoro. Mu makimbirane rero barumvirizanya, ntibahana amajambo, kandi ntawe ucira imanza uwundi. Ni vyinshi cane rero twovuga, n'uburero bwinshi, ariko nibaza ko nashoboye kwishura. Murakoze. Munkundire ndabashimire mupfasoni Marie Gloriose Kagayo ko mwemeye kudufasha kino kiganiro. Mwizere ko no hanyuma nitwabarya kara muzotwitaba. Ndabashimiye ko mwanyizeye mukantumira, nizere ko ivyimviro twashikirije hari imitima bizosana, hari imitima bizubaka. Hanyuma ni mwasubira kuntumira mfise akanya nzobitaba. Murakoze, Imana ibahezagira. Muriko murakurikirana Remesha Magazine. Reka ndabashimire namwe mwese mwariko murakurikirana kino kiganiro ibanga ry'umukenyezi. Ndabibutse ko mufise intererano canke ico mubaza mutwandikira kuri ndizeye 87@remesha.net. Ndashimiye Yves Irakoze yadufashije gutunganya amajwi ya kino kiganiro. Frank Espoir Ndizeye nariko ndakibashikiriza, ndabikebanuye naho ubutaha. Umukenyezi ni inkingi y'umuryango. muvyeyi ndagushemeze, uri inkingi y'umuryango. Umukenyezi arafise uruhara mu iterambere ry'igihugu. uri inkingi y'Uburundi. Kurikiranira ikiganiro ibanga ry'umukenyezi Imisi yose ku wa mbere igihe cy'isaha 2 z'ijoro. Reka nkuyage muvyeyi, wewe wanyibarutse. ikiganiro mugitegurirwa kandi mukagishikirizwa no mu Remesha. Wezi 3 akaburungu remesha akaburungu net. Reka sinza kwibaza.